Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ndi butangure nkushikiriza ino nkuru y'umubabaro ivuga ko Profeseri Nikodeme Bugwabari yahejeje kwitaba Imana. Nakiranye umubabaro urupfu rwa Profeseri Nikodeme Bugwabari. Profeseri Nikodeme Bugwabari yari umuhinga akomeye wa kahise akaba n'umwigisha muri kaminuza zitandukanye haba mu Burundi no mu bihugu vyo mu karere. Abagize amahirwe yo kuganira n'uyu muntu ntawe utaratangajwe n'ubwenge bwiwe, ubuntu no guca bugufi be n'ingene yari umugabo yanka akarenganyo. Uburundi burabuze umugabo nyawe. Profeseri Nikodeme Bugwabari yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatandatu ahitwa Butanyerera muri komine Rango ni mu ntara ya Kayanza. Yaronse impamyabushobozi ya lisanse muri Histoire mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri muri kaminuza y'u Burundi. Hanyuma deya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri muri Université Paris i Panthéon Sorbonne. Hanyuma doktora kuri iyo kaminuza nyene mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi. Agiye yigishije abana b'u Burundi batari bake. Ndahojeje umuryango w'umuhisi Profeseri Nikodeme Bugwabari. Umuhisi ndamwipfurije uburuhukiro bwiza. Imana ibe hafi kandi ihoze abo asize. Ni inkuru itari nziza, ni n'inkuru kandi ibabaje cane. Nayo kandi mu ntara ya Cibitoke abagwayi barenga 150 bari mu gasho kagenewe kwakira abapfungwa 40. Mu gihe gafise ubushobozi bwo kwakira abapfungwa 40, agasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kari karimwo gushika kuri uwa gatanu uwa gatandatu Myandagaro abantu 159 harimwo n'abana bashika 10. Uburyo bapfunzwemwo ntawo bushigikira kubwo abaharanira agateka kazina muntu batabaza bavuga ko ari ibara. Amasoko atandukanye muri komisariya y'igipolisi c'intara ya Cibitoke havuga ko ukuntu begeranye biteye ubwoba. Abapfungwa barara bahagaze bakanabura akayira bacamwo kugira ngo baje mu kazu ka surwumwe. Umwanda mukuru na mutoya vyose bikorerwa aho nyene kandi barahakwa kwandura indwara zifatiye kw'isuku rike. Muri ibi bihe hibonekeza ikiza c'urukushi rw'inkende. Uko akaba ariko rimwe mu masoko mu bajejwe umutekano atarashimye kwidondora agaragaza akababaro. Abenshi mu bapfungwa abagwaye indwara zo gufungura nabi nk'uko bivugwa n'umwe mu baganga twahasanze. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi inakivale mu gihugu c'Ubugande mw'ikambi ihaye indaro impunzi hibonekeje abagwaye agasama. Hatangajwe ko hibonekeje indwara ikaze ifatira mu bihimba vy'ihemero kandi yandukira cane ariyo bita agasama mw'ikambi y'impunzi ya Nakivale. Mu ngingo zafashwe vyihutirwa hariho urucanco rwihuta ku bana. Hariho urucanco rwihuta ku bana bose bafise amezi hari hagati y'icenda ndetse n'15. Nakivale womenya ko irimwo abantu barenga ibihumbi 140 harimwo ibihumbi birenga 33 vy'impunzi z'abarundi. Iyo ndwara ikaze yatanguye kwibonekeza muri zone ya Kashojwa B. Mu kiringo kidashika ukwezi abarenga 20 baramaze gufatwa. Ni ibiharuro bitangwa n'abajejwe amagara y'abantu. Abo bagwayi bose barinjijwe mu bitaro vyo mu mavuriro yo mw'ikambi. Iyo ndwara iriko irarandagata mu bindi bisagara kubw'amasoko yacu. Ingingo yihuta ikomeye yafashwe ni ugucandaga abana bafise hagati y'amezi 9 na 15 mu ntumbero yo kugerageza guhagarika irandagata ry'iyo ndwara.
impunzi zisaba amavuriro yo mu ikambi gukora ibishoboka byose kugira ngo ahagarike iyo ndwara. Ese ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido wija kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abagwayi barenga 150 bari mu gasho kagenewe kwakira abapfungwa 40 mu ntara ya Cibitoke. Mu gihe gafise ubushobozi bwo kwakira abapfungwa 40, agasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Cibitoke kari mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kari karimwo gushika kuri uwa gatanu uwa gatandatu Myandagaro 2024 abantu barenga abantu 159 harimwo n'abana bashika 10. Uburyo bapfunzwemwo ntawo bushigikira kubw'abaharanira agateka ka muntu batabaza bavuga ko ari ibara. Amasoko atandukanye muri komisariya y'igipolisi c'intara ya Cibitoke havuga ko ukuntu begeranye biteye ubwoba. Abapfungwa barara bahagaze bakanabura akayira bacamwo kugira ngo baje mu kazu ka surwumwe. Umwanda mukuru na mutoya vyose bikorerwa aho nyene kandi barahakwa kwandura indwara zifatiye kw'isuku rike muri ibi bihe hibonekeza ikiza c'urukushi rw'inkende. Uko akaba ariko rimwe mu masoko mu bajejwe umutekano atarashimye kwidondora hagaragaza akababaro. Abenshi mu bapfungwa bagwaye indwara zo gufungura nabi nk'uko bivugwa n'umwe mu baganga twahasanze. Ugushikira ako gasho naho nyene birasaba ko hatangwa hagati y'ibihumbi 2 ndetse n'ibihumbi 5 vy'amafaranga y'amarundi y'igiturire kugira ngo umuntu ashobore kuja kuramutsa umupfungwa. Mbere umupfungwa wese hategerezwa gutanga amafaranga ibihumbi 50 y'ibuji. Ayo mafaranga hagaburwa hagati y'abapolisi n'abarongoye abapfungwa. Abo kubw'amasoko mu gipolisi bagirizwa ahanini ibyaha bito bito nk'ubusuma bwo mu mazu ndetse no mu mirima y'ibiterwa. Mu gihe ikiringo co gupfungwa vy'agateganyo kitategerezwa kurenza iminsi 14 mu gasho k'igipolisi, biramenyerewe kubona abapfungwa bahamaze amezi 3 mbere n'5. Igiturire kiratangwa ku bice vyose. Bamwe mu bo mu miryango ipfunzwe bamenyesha ko hari abacamanza barya ibiturire bikabatuma mbere barekura abapfungwa bagirizwa ubwicanyi canke ugufata abakenyezi ku nguvu. Kubera yivye itelefone ngendanwa igurwa amafaranga ari munsi y'ibihumbi 50, hari umuyabaga amaze amezi 2 muri ako gasho. Uko akaba ariko bimenyeshwa n'akababaro n'umwe mu baharanira agateka ka zina muntu amaze imyaka 10 akorera ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Asaba ashimitse abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane kurekura abapfunzwe hatamvo ishemeye. Uwaharanira agateka ka zina muntu ivyo ashikiriza abihuriza ko na benshi mu bapfungwa ahavuga ko hari n'abahagarikwa bagapfungirwa ubusa. Abaryango, abavyeyi n'ababanyi b'abo bapfungwa basaba abo hejuru gutuza iyo ngendo itabereye no guhana bamwe mu bapolisi barya ibiturire. Umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Cibitoke akaba avuga ko hari ikibazo c'ukwiyunguruza kugira ngo abo bapfungwa bamaze gucirirwa imanza barungikwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Iryo bohero rikaba riri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Asaba buramatari wa Cibitoke kuhaseruka mu gusaba ubufasha abagiraneza. Abo bagiraneza bazoshobora gufasha mu kunguruza abapfungwa mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri vy'abapfungiwe muri ako gasho kuko gafise ubushobozi bwo kwakira abapfungwa bari hagati ya 40 ndetse na 50, ariko igihe cinshi ako gasho kama karimwo abantu barenga 100. Umwe mu baharanira agateka ka zina muntu asaba umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH kuhaseruka mu ntumbero yo kubahiriza agateka k'abapfungwa no gusaba ko abapfunzwe ku karenganyo botezurirwa. Nayo mu yandi makuru kandi nuko inakivale mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu c'Ubuganda hibonekeje abagwaye agasama.
hatangajwe ko hibonekeje indwara ikaze ifatira ku bihimba by'ihemero kandi yandukira cane ariyo bita agasama mu ikambi y'impunzi ya Nakivale. Mu ngingo zafashwe vyihutirwa hakaba hariho urucanco rwihuta ku bana bose bafise amezi yari hagati y'icenda ndetse na 15. Nakivale ikaba irimwo abantu barenga ibihumbi 140 harimwo ibihumbi birenga 33 vy'impunzi z'abarundi. Iyo ndwara ikaze yatanguye kwibonekeza muri zone ya Kashojwa B mu kiringo kidashika ukwezi. Abarenga 20 baramaze gufatwa. Ni ibiharuro bitangwa n'abajejwe amagara y'abantu. Abo bagwayi bose barinjijwe mu bitaro vyo mu mavuriro yo mu ikambi. Iyo ndwara iriko irarandagata mu bindi bisagara ku bw'amasoko yacu. Ingingo yihuta ikomeye yafashwe ni ugucandaga abana bafise hagati y'amezi 9 na 15 mu ntumbero yo kugerageza guhagarika irandagata ry'iyo ndwara. Impunzi zisaba amavuriro yo mu ikambi gukora ibishoboka vyose kugira ngo ahagarike iyo ndwara. Abajejwe amagara y'abantu barahumuriza ababa mu ikambi y'impunzi ya Nakivale ko ingingo zikomeye zatanguye kugira akamaro kuko ata bashasha baboneka, mbere n'abariko bavurirwa mu bitaro bariko barakira kandi benshi baramaze gutaha bakize. Agasama kerekanwa n'ibiherehere bikurikirwa no gushuha mu mazuru, gukorora, bigaherekezwa n'ubushuhe bwinshi hamwe n'uburuhe bwinshi. Umuntu akira mu minsi nka 10 ariko birashoboka kwanka. Ariko birashobora kwanka. Bivugwa na bamwe mu bavuzi basaba abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi kumenyesha buri mwana wese afise ivyo bimenyetso. Ikambi ya Nakivale womenya ko iharurwamwo impunzi zirenga ibihumbi 140 harimwo abarundi barenga ibihumbi 33. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa niki ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.